Miss Isoko ni projet si evenement yaje nkuko nyene ni projet ya association yitwa Ibyiza by'iwacu. Twatoye Miss Isoko naragerageje kubisigura kubera ko twabonye yuko isoko rifise ressemblance cyane n'umwigeme. Mbe isoko tuvuze isoko tumva amazi. Yes, n'isusa dinene n'amazi. Oya wavuze ressemblance. Naza kubigusigurira byose. Umukobwa n'amazi bihuriye he? Akunda kuvoma, uja kuvoma. Abantu bariko bariyandikisha ni benshi cyane. Biragaragara yuko ibintu byacu umugambi bawutahuye. Donc kwiyandikisha uca wandika Miss Isoko kuri Facebook. Kuri bisabwa byose bisanga. Hama ibisabwa byose bisangaho ariko gikuru bisaba ko uri umuntu afise uwo mutima nawe wumva ko hari ico wokora kugira bino bibanza byacu tubikamishe nk'igihugu. Twebwe tuzotanga agashimwe bivanye na projet zaba ba Miss bazokwandika nitwabona yuko mu Miss wacu kugira ngo ivyo bibanza bimenyekane akwiye indege ihari. BTV Burundi presents B News. B News. B News. Hello nshuti na mu bakunzi ba BTV turabahaye ikaze mu kiganiro B News. Ikiganiro twama tubazanira je na mugenzi wanje DJ Rafa nkuko vyama buri munsi twama tubazana amakuru menshi eka mbere indirimbo shasha n'ibindi. Uno munsi turaza kubazanira ahubwo batumire benshi kuruta amakuru menshi. Rafa ndagwa ikaze, umeze neza? Umeze neza cyane. Sports shimira Imana, dushimira Imana. Yego dushimira Imana. Eric ama spokesman ndiza ku ruhande. Yego umeze neza ariko? Meze neza kirashima Imana ko twaramusa amahoro ko yisubiye kuduhuza kugira dukorane nawe ikindi kiganiro. Turavuga ati alleluia amina. Ago B News yacu no munsi rero tuyitanguza karimbo ku kwezi na karimbo ku muririmbyi twaga Maswaga tugakurikirana karimbo kitwa Vile Vile hata kama inaumiza kule kule. Inyuma ya Agamaswaga reka twababwiye ko indirimbo yo Vile Vile iri mu gusubirizwa. Rafa turashaka kwibutsa top 10 ko yatanguye ahubwo tuca tugira ko tubabwira no kuntu bagiye kuza baratora gushasha cyane ngaha muri top 10. Kera bari bamenyereye neza cyane ko badutora ducishije ku mihora ya Econet amwe na Smart ukoresheje 140 na 90 akanyenyeri hanyuma ukaca ushirako akadirisha ukaronka ubutonde ukarungika ubutumwa utwara amafaranga 50. Yeshi hariho benshi bavuga ati yo twe turi mu mahanga biragoye ko dutora. Bavuga ati amafaranga abandi ngo bitwara bakire. Twe twama twegeranya ivyumviro by'abantu batandukanye kandi umwaka mushasha utangurana na bishasha nuko novuga ati twasubiye ko twabikora kera aho twahereye tubanze turabe kwanza naho nyene ukuntu mu vyakira aho rero byakiriye nabi tuzosubira haha yego cyane tuzorondera ubundi buryo. No kuvuga rero top 10 indirimbo zirimo kuzitora ni kuri Facebook ni na ka video kari kuri Facebook uja hasi ukagira ama commentaire hama utora rimwe umuntu watora rimwe ariko benshi bamutoye ari benshi ni watsinda. No kuvuga indirimbo rero Rafa zagize amahigwe nizahe? Ariyo indirimbo ya Lolilo yitwa Morning Star, hari indirimbo no kwishinga no Fire Double J na Kiriku, ariyo indirimbo yitwa Korayo y'umuririmbyi yitwa Dr. Oleg. Haro ni indirimbo yitwa Inyambo ya MT number 1, indirimbo yitwa My Queen y'umuririmbyi El Coyote ari mu gihugu cy'u Faransa. Hakabaho ni indirimbo yitwa Vuba y'umuririmbyi yitwa Clementine Kevi, ni indirimbo yikurikira yitwa Burundi kazi y'umugwi Amagaba. Yes, hariho indirimbo yitwa Wayo ya Madiba da Classic ari kumwe na DJ Phil Byte hamwe na Dofe Dankala. Dushima Imana ni umuririmbyi yitwa Aline Vieux ari mu gihugu cya Leta z'Ubumwe za Amerika. Paradise ni indirimbo ya Abina Bill nawe nyene asanzwe ari umuririmbyi wo muri diaspora. Ni indirimbo rero 10 guhera kuri uno mwanya mwoja kuri page ya Facebook yitwa Best Entertainment Television, ukaja no kuri YouTube ni BTV Burundi tuzara amajwi abiri. Inyuma yako ka video k'umunota umwe tuzoza turaharura ama commentaire. Nivyo biragoye ariko tuzobikora. No kuvuga tuca tubaha ikiringo ni gushika ku itariki ya Herafa, ni gushika mu kwezi kwa kabiri uva mu kwezi kwa mbere ariko gushika ku kwezi kwa kabiri ku munsi itariki ya mbere y'ukwezi kwa kabiri azoba ari ku munsi wa mbere, munsi wa mbere itariki ya mbere. Ego cyane biroroshe, umuntu wese arashaka kubona abamutoye hama afise n'uwo mwete wo guharura agaharura, nta kindi bisabwa atari
commentaire yonyine commentaire kurondera abantu abagenzi benshi gusharinga ku bantu benshi kugira ngo bagutore abafana biwawe rero baca bagutora. Tuca dutangura Rafa ikiganiro cacu n'indirimbo shasha nkuko vyama. Hari indirimbo yitwa Ishimwe y'umugwi witwa Arsenal Twins. Ni indirimbo idafisa amasanamu. Indirimbo idafisa amasanamu n'abarimvyi bigeze ku kibanza ca mbere ngaha kuri BTV muri top 10 ariko baje n'indirimbo itagira amasanamu. Twizere ko bazokora amasanamu hama igasubira kuronka amahirwe yo guhiganwa tukabakira ngaha n'ibindi bitandukanye. Neza cyane. Yes, indirimbo novuga ati ni piano cover, ni version ya piano. Indirimbo yitwa One Love muri yitwa Bob Marley, yakozwe n'uwitwa Joel murazi mu makava menshi agiye akora indirimbo za Sadbi, Natasha, Call the Magic n'abandi. Ubu yatuzaniye One Love ya Bob Marley. Nyuma ya Mila Kulo ni indirimbo yitwa Niwe Nkunda ya Golden Boy ya kumwe na Sam aka Hard Name. Sindamuzi cyane sindabazi cyane. Na twamumenye no muririmbyi atari ngaha mu Burundi ariko twamumenye biciye ku mugenzi wacu Peniel Kamikaze. Ndagijimana Peniel asanzwe ari umesha makuru ari kuri radio Nderagakura mu kiganiro EAC live show. Numuririmbyi twamenye duciye kuri we. Reka tugakurikirana akarimbo kitwa Niwe Nkunda, ni Golden Boy ari kumwe na Sam aka Hard Name. Only you, niwe nkunda. You, niwe nkunda. Only you, niwe nkunda. Karimbo dufise na karimbo kitwa Ndahari ko muririmbyi twa Ali Smith. No muririmbyi tutaramenya neza ariko murashaka kugakwirikirana mukabona ingabirano yiwe kumba ahigera. Ndahari babe ugukunda. Ndahari kwa rubavu rwawe. Ndahari unge wamye wifuza. Reka dukurikirana indirimbo y'umuririmbyi yitwa Marembo. Umuririmbyi ntari ngari muri diaspora. Ego ni indirimbo rafata ubonye haheze Transomeni isohotse twayibonye dutevye gatoya. Sinigeze mbona amapartage n'ibindi. Turazi ko Marembo ari umuririmbyi ashoboye. Ni umuririmbyi ashoboye ariko kandi kumbure muri kino gihe sinzi ivyarimo ariko ni indirimbo yaduhaye yitwa Undimo. Reka tuyikurikirane. Thompson, reka tubandanye kumbure n'ivyimirije imbere yuko twakira umutumire nawe nyine aza kutubwira ivyimirije ariko tubabwira indirimbo zimirije kuza. Hari indirimbo yitwa Ego Mwami y'umuririmbyi Steen Stella. Ego no muri ivyo aririmba gospel. Hari indirimbo kandi yitwa Leila ya Masterland. Izosoka ku munsi wa gatanu ikazosokera rimwe. N'indirimbo yitwa Mwarihe ya Makmelo. Amasanamu yayo nayo nyine azoza ku munsi wa gatanu. Hari indirimbo igiye gusoka kandi ya Snokey yitwa Vava. Yes, akabaro n'indirimbo yitwa Valentine ya Wiz Design. Nibaza ko tuca twakira kandi n'umutumire wacu ni mugenzi wacu akabari Arlette Mugisha aje kutubwira na cancane ibijanye na Miss Soko atubwira ibiteguwe. Sinzi tumwakiriza akarimbo kaherafa tumwakirize akaririmbo kitwa Mwana nawe mwigisha uribuka ko yakoreze niwigira ngo sindamuzi wibuke ko yagufashije uribuka nawe mugenzi mwahorana ku ntebe y'ishure uravuga umuramutati wibuke ushime
umutumire wacu wa nyuma ni special. Nta soni biguteye kuvuga ngo wa nyuma special. Alors que bavuga ngo ladies first. Oya, umutumire wacu wa nyuma. Umva kubera ivyo avuga birakomeye cyane kandi urazi yuko ako umaze kugenda kujya ahantu batajya inyama cyane bakunda kujya ubugari n'ibiharage. So umunsi bariye nk'inyama n'ibiharage aca ibiharage byose nyuma kanyama akabika akajya kuvuga uyu tumwita ikindi inyama y'ikindi ni kirezi twishimira muri biti ariho cyane ariho mu journaliste mugezi wacu bakunda kuvuga akanyana uramuzi akanyana Christian Savio akanyana turafite utunyana twinshi uyu nakandi kanyana kandi rero uyu unyasigaye akomeye cyane umvubo afite n'utunyana twinshi aje kutubwira aragiye aho turaguhaye ikaze naho uri muhira turaguhaye ikaze mutumire umushitsi wa mbere yakira wa kabiri mushobora kuba mwananze n'umusore mugaca munyakira yego cyane umeze neza ariko ego ndashimye umeze neza yitwa Miss Isoko ni yaje kutubwira oya iyo evenement yitwa Miss Isoko so uyu Arlette urashaka kutubwira gato kuri kubijyanye na Miss Isoko tari twabonye lancement niba atari ouverture hama niba nihenze ku Valendi baratangiye kwiyandikisha uno munsi rero bimeze gute nkuko nari nabibabwiye nibazi ko nabandi bagiye barabikurikirana na hano narabivuze wabivuze twarugura ibikorwa byacu Miss Isoko ni projet si evenement yaje nkuko nyene ni projet ya association yitwa Ibyiza by'iwacu ihurikiyemo abarundi bose batandukanye nkuko nagenda bivuga hama rero Miss Isoko ni projet imwe mu migambi yacu dufise twifuza kuzoshikako na cyane yuko iyo association yagiye hamwe dushaka kugira ngo twifuze kumenyekanisha bimwe nko mu ma niko ngenda byita inzahabu dufise mu Burundi amatungo dufise mugabo tutabona kandi ahari na cyane ari hariya mu ntara ya Bururi no paditu si mu ntara ya Bururi nimba mwaravyumvise neza intara ya Bururi twayigiyemo yabaye nka point de départ kandi nitwagiyemo ni kubera intara ya Bururi twagiyeyo kubera source dinire irimo donc si intara ya Bururi ni point de départ y'ibikorwa byacu ahandi hose iyo Miss Isoko ntiyitirirwa intara kuko ari abantu bavuga ati ngo natwe Bururi twaza Miss Isoko tugerageje gutabura twizerero ko Miss Isoko mu kwezi kuza aca mu mwaka uza edition ya kabiri ashobora kuba nk'imakamba canke Kirundo c'ibitoki ivyo bintu narabisiguye cyane kuko bayifata nka Miss Bururi kuno munsi je na message ndayafise no kwereka ngaha i Bururi wacu twashikira kuko na mama wanje je avuka i Bururi yego je ni mama na papa si mama gusa source dinire si intara ya Bururi murabizi neza abana bo nibaza ko namwe mwaciye mu ishuri mwayiga source dinire bayivuga nk'intara ya Bururi canke bayivuga nk'ikintu cy'igihugu igihugu ariko kiri mu ntara ya Bururi nico rero naciye mvuga navuga nti ko njya ntara yarose ikagira amahirwe ijya source dinire ikaba muri njya ntara izo bantu bavuga nk'ikiraro duciye ko kugira ngo dutangure ibikorwa byacu nico gituma rero twaciye tuvuga duti ko tugiye muri njya ntara nitwoshora yuko uyu mu minsi wa source dinire acaba azogira amenyekanisha mariye touristique yose ari mu Burundi kubera ko no musi yoza kumenyekanisha nka shit par exemple iri mu Rutana murabizi ko ziriyo cyane yamashu hari ngaha mu Cibitoki hari ibintu ataba abazi neza kuri ivyo bibanza by'iratiro biri mu ntara zitandukanye nico gituma twashiye tuvuga duti intara yose tuzoramuka turiko turakoreramo turiko turamenyekanisha ibibanza by'iratiro bizoba biri muri iyo ntara twifuza yuko hoba harimo abantu bavuka muri iyo ntara nyene donc ubu ufise abanatife bawo kubera ko naragerageje kubisigura ndavuga ati iyo umuntu ariko arasigura ikintu yakuze abona ikintu yakuze azi donc niyo n'inyigisho tuzobaha abari nkukongereza bavuga ngo gusiga umwiza mugabo uyu munsi twofata umuntu avuye dufate mu Ruyigi agashaza kwitoza muri Miss source dinire sefa ni igihugu kandi arayizi mugabo ntarigera yibona tuzomwigisha kandi twongereza ku byo yigisha yize mu ishure ariko uko azoza gusigura canke yifuza kumenyekanisha ibyo bibanza bizoba biri ngaho ugiye kurabusanga bitaza gusa kuko ubiza bivuga bifiringa mugabo wa wundi aza kubivuga ari kubera yavyigishijwe abivuga nk'imboro ariko kandi ikibazo gihari ngaho ndabitahuye neza izo hava igira confusion na Miss Burundi
kuko hariho Miss Burundi ku rwego rw'igihugu kandi bobo ivyo byose muri ko muravuga barashobora kujayo bakagenda bakagira iki niki itandukana rya Miss Soko na Miss Burundi ndasoka muri yo siguro ukora dusigura isiguro nabahaye en fait gushika ubu hari abantu mutaratahura icyatumye ujya mu Miss abaho narabisiguye objectif yacu siyo gutora mu Miss nta na gato babimenye nababwiye objectif yacu niyo kugira ngo ibiba rafa naho we tutabeshanye ubona ibibanza by'iratiro dufise hano mu gihugu urabizi peut-être wowe ubizi ko n'uvyo babingana ubona tubikoresha uko bikwiye donc twebwe ni dufise objectif ya Miss kuko nabisiguye umu brand ambassador rero wa ingi association yitwa gute mbega yitwa ibyiza by'iwacu ukuvuga zo ari umu brand ambassador w'ibyiza by'iwacu so mu Miss twatoye Miss Isoko naragerageje kubisigura kubera ko twabonye yuko isoko rifise ressemblance cyane n'umwigeme naragerageje kubisigura no kuya je sinavyumvise mbese aho nyine nshaka je sio narindi isoko sigura ngo ndibona ko akararo ndabigusigurira ariko niyeje nitwavuga ati turagiye nko kuri site kanaka be isoko tuvuze isoko tumva amazi yes source tinene n'amazi oya wavuze ressemblance naza kubigusigurira byose umukobwa n'amazi bihuriye he akunda kuvoma yes niko ndabivuga donc ejo nitwaje nko kuri site kanaka tukabona muri iyo site ntaho bihuriye n'umwigeme tuzotora umuhungu canke tugenda nko mu kibira kanaka tukabona abantu bose nzotora igikoko no padi tusigiko igikoko naco cyo dufasha kumenyekanisha tuzovuga ati reka turondere umugide umutama canke iki adufashe kugira ngo tumenye ibi bintu biriyo kugira ngo abantu babimenyekanishe mu bikura byo mu bintu byacu donc si kuvuga ngo ijya Miss yaje gituma ngira ndabisigura tumwige yaje gukuraho Miss Burundi padi tu nabako barayitegura kwaje nibifuza ko bikorwa byacu bifatana n'ibyabo barashobora kubegera bakabaha ivyiza kuko mufise byinshi mubaruta gusa sports ico natahuye nuko yavuze ngo barashobora no kwesha umuhungu nta chance afise ko uravye dogo n'amazi uravye shit amashido karera ari amazi beka ari ngo mashuha kumugana yes arete kumbure ntidushaka gwava tubaza ngo bwe wa mbere muzomuhiki nibi kuko hari giye kumbure mutara mu maramazi kubitegura ingisina mishura rafa yakavuga ngo donc umukobwa n'isoko birafitaniye ressemblance ati gute wowe hajya muhiri wawo kubaza uno munsi amazi akamye isi uvyutse uja kuraba muri dushe ngo amazi ari madamu wawe ni waje kubira ibyo kitire ya je vyuka cha 5k yo kwari ni kitire yacu mu Burundi donc turabizi neza yuko mu mico yacu umukobwa bavuga ati ni wo kuvoma no gusenya ibyo murabizi donc umwigeme ni wabazi agaciro kayo mazi ni wabazi kumbe dufusanga bimubabaje kuja kuvoma hanze kesha baja mu kuvoma yego ariko dansoka sports gatoyi mubona yuko mushaka gukora ibitandukanye n'abandi bavuga bati tubashire abigeme auto canke aba mama auto ngo mwigeme no kuvoma gusa twavuze yuko sivyo tuje kuvuga ngo bibuko niko imico yacu imeze ingorane rero y'abarundi dusigaye dufise ari ukuntu dushaka umengo yuko tugira emancipation de la femme tukibagira basokuru bacu barabantu aho hambere bari abantu bazima kubera iki none dushaka yuko ibintu byose tubigira ibi bice bigaruka kuri hari ikintu kimwe navuze umuntu arashaka kugenda aho hanze ugasanga par exemple nk'abantu mwagiye mwakirana ari ngaha n'abarundi mugabo ntibamenye ikirundi rero nako ndavuga ati ntituza kubaza cyane ngo mbe muzomuhiki canke iki reka ivyo turacafisakanya ariko ibutsa rero abantu bose bariko baradukurikirana bashaka kuja muri Miss Isoko kwiyandikisha ni gute hasabwe iki nabibandanye gute gushika ku munsi wanyu kumburi ikibazo cyambere ntibikenewe ko tukivuga ko twarakivuze no ngana narakivuze ingene bazoronka ubushimwe birazwi bashaka kwibutsa ariko kugira bagire esprit yo kwiyandikisha ukuntu bazoronka ubushimwe narabivuze twebwe tuzotanga agashimwe bivanye na projet z'aba Miss bazokwandika nitwabona yuko mu Miss wacu
kugira ngo ivyo bibanza bimenyekane akwiye indege ihari tuzoyimuha nitwabona ati akwiye ikinga ihari tuzoyimuha nitwabona ati ibikwiye telefone canke bikwiye inkoni kugira z'abaduga imisozi agenda kubiraba tuzomuha ico bikwiranye na projet aba yarose kandi bivanye n'uburyo dufise kuko mumuha indege umva muzotora mu Bushinwa kugira ngo ayige twabivuze tuzotanga bivanye na projet azobe yaduhaye hama rero ikindi kibazo wambaye uzobandanya kwiyandikisha gushika ku munsi wa nyuma itariki 18 gushika kuri no saha igihe naza hano nariko ndabaza ubusanzwe bijejwe abantu bariko bariyandikisha ni benshi cyane biragaragara yuko ibintu byacu umugambi bawutahuye donc kwiyandikisha uca wandika miso kuri Facebook bisabwa byose bisanga hama ibisabwa byose bisangaho ariko gikuru bisaba ko uri umuntu afise uwo mutima nawe wumva ko hari ico wokora kugira bino bibanza byacu tubikamishe nk'igihugu hama bisaba ko ufise nationalité y'u Burundi hama ukaba mbere uri n'umurundi kazi avuka muri iriya ntara tuzoba turiko dukorera ufise umuvyeyi ari umuntu yavukiye mu ntara ya Bururi ariko ico gihe yavukiye mu Rumonge afise abavyeyi bavuka mu ntara ya Oya yavukiye mu Rumonge par exemple abavyeyi biwe bavuka ariko Rumonge urazi ko imaze imyaka ingahe ico gihe yari mu ntara ya Bururi arashobora kuja kwiyandikisha oya nibaza ko byaba bitera abakonfusion nitwashika mu Rumonge oya muri karanga muntu yiwe yanditswe ko abavyeyi komine ku karanga muntu afise yanditswe ko komine Rumonge intara ya Bururi umugabo urazi ibintu byaratandukanye oya kandi afise karanga muntu yanditswe ko komine Rumonge province uri kurazana amakonde yes ariko Arlette oya mugara ari muri Rumonge Arlette wavuze ko ni umuvyeyi umwe ava mu ntara ufise umuvyeyi umwe ava mu ntara ya Bururi urarekuriwe kwiyandikisha nko mu misi hama ni imyaka ingahe utarenza ni burebure bungana gute ni imyaka 18 gushika kuri 26 ans kubera ko twaranavuze n'igituma twabiravye uri moins de 18 twava tuza kukugorera ubwenge uri plus de 26 ans naho nyene ivyiyumviro usanga biba biri hanyuma kuzuriyumvira utundi hanyuma amashuri ufise humanité utagize amahirwe kandi udafise umwana kirazira ufise umugabo imigeri n'ibintu itereka ufise umugabo ariko akaba ufise umugabo afise ivyo byose Arlette narapfa bahuye nitwohereza Arlette reka tugushimire Arlette nizera ko uko hazuzaraboneka bishasha tuza turakwakira utubwira ibijanye na misoko mbe hajya misoko ujedriki muri misoko novuga ni jeserukira icyashira hamwe hano mu Burundi imbere y'amategeko representant legal arakomeye cyane abatuhagaranye na representant legal kera wumvise umuntu umurepresentant urunda cyangwa umubere avuga urumva representant babita Mugisha Arlette Mugisha turagushimiye merci beaucoup nizere ko tuzuza turamwakira uko habonetse bishaka yes ego akarimbo tugusezera ko nakahe mwari hehe kubera ko abantu bazatiterera bazomba filimo y'abapfuye ariko arandesha uyisavye kubera ninga ngo ashaka abantu ariko araterereza ngo nibatabaterera ngo azobabara rero ngo barababwira kare umwari yavuye masaha niba turondera akarimbo kitwa mwarihe Casbox ntibaze kuraba bijya amasanamu Spox Mugisha nani Spox dushimira Imana Spox cyangwa dushimira Imana Eric reka tumurungike Arlette uratswe ko mutova yes tubashimire cyane madame la représentante légale wa ibyiza by'iwacu mwagize undi munsi tubatumiye muzogaruka en fait duye narafa no kubiba bimeze ariko yasi gutumire kandi la prochaine sawa murakoze cyane Arlette
hafa novuga ati ni kuri iyo nkuru nyene ya nyuma ya mugenzi wacu wa Arlette Mugisha aho yadushikirije vyinshi kubijanye na Miss Isoko. Turangirije ko kino kiganiro cacu, reka ndagushimire DJ Rafa. Ndagushimiye cyane Sports, dushimiye cyane n'abashoboye kudukurikirana bose, n'abashoboye kudufasha mu buhinga bw'ivyuma Haro Pick and Pro yayo kandi n'abandi benshi. Ariko kandi twibutse ko abantu bose badukurikirana kino ni kiganiro B News kirashaka kuba ikaze yo kumenyekanisha ivyo mufise vyose mukoraho muri hose, tukabasanga tukabagira publicité namwe mukaterera, niko no bivuga. Hariho umujene yitwa Aristide yavuze tuzomugendere hariya muri Plaza. Atura yeremeye kuduha kanoti vuba, nibaza ko mu kiganiro kiza tuzogenda tumugendera. Akora ibiki? Asanzwe acuruza, adandaza kumbura impuzu n'ibirato. Tuzogenda tuvyibonera amatu, tuzogenda tuvyibonere next time yego cyane. So tubashimire mwese, turavuga tuti mubandanye mwirinda na cakiza ca corona, na cyane cyane gukaraba, kwambara ama maske aho bikenewe, na cyane aho bavuze ni mu mabus, mu ngingo shasha umushikiranganje aheruka gusohora. Bagati abantu benshi bagiye barafata ingingo batagishije inama ubushikiranganje, usanga mu biro kanaka bashize ati kirazira kwinjira ata maske wambaye, aba kugora abanyagihugu. So ariyo n'amasoko amwe bavuze bati kirazira kwinjira mu isoko utambaye agafukamunwa. Ingingo y'ubushikiranganje ivuga neza cyane amabisi transport en commun, ivuga amabisi. Yego cyane. Nuko rero naho ubutaha, ciao. BTV Burundi presents B News. B News. B News.